ekipe y'i Madrid nuvuga ngo yari amakipe abiri yakarashaka gukina rero ku mugoroba w'ejo Houston ino ekipe nuvuga ya FC Barcelona iza gutsinda itsinda ekipe ritafanywa kuva muri Champions League bongera kuba bigenza neza batsindira nuvuga ngo itsindo 3 ku busa Ferran Torres Robert Laskaiba n'abandi batandukanye ariko aza gutsinda itsindo cyo kuri ibingaye kuri 3 ku busa batsinda ekipe Getafe urukino ruvuga ngo nuvuga ngo rwari rudasanzwe na gato nuvuga ngo rwarukinirwa kuri abera wanashaka hariya ku kibuga ca Estadio Johan Cruyff yego rukino ruvuga ngo ruragarikiwe n'uwitwa De Bruyne Borgveba amugiye wari muri bare yitwa Jean Paulinho Santana Houston Novuga ati rukino rwari rudasanzwe ku ruhande rwa FC Barcelona cyane cyane nivyo bako bahora n'umugwi wa Getafe nawe nyine umaze twovuga ati n'umugwi ukunze kuba unabangamira n'umugwi wa FC Barcelona ariko kandi si kubangamira mu kutsinda no kubangamira mu kugora uburyo bashobora kutsinda nimba FC Barcelona vyoroha cyane ukuntu ishobora kuzigatsinda Atletico de Madrid vyoroha cyane ukuntu ishobora kuzigatsinda Real Madrid cyangwa n'indi migwi hari ukuntu bigorana cyane kugira ngo ize gutsinda n'umugwi wa Getafe ku munsi w'ejo rero benshi bari biteze yuko bihava bisubira kugenda kugenya nako ni FC Barcelona ubona ko igaragaza nyene neza na neza inyuma yo kuva novuga ati imbere y'umugwi wa Rayo Vallecano banganje igisindo kimwe ku kindi kuko hari ibintu byinshi byagiye kuba binagaragara nkaho bitagenze neza ku ruhande rwa FC Barcelona bivanye n'abakinyi bamwe mubona umengo hari ukuntu hari egois ikiragaragara mu FC Barcelona ndavuga uko hana imipira nkuko byari bikenewe kenshi byagumye vyerekezwa nkaho umengo vyakozwe n'uno musore Marcus Rashford ariko kanatsinda ugereje kurara mu kibuga yego nivyo hari parti imwe yerekana nko kumengo asa n'uwabikoze ariko ugarutse no mu bandi bakinkaramine amare byose vyagiye biranavugwangwa ariko nyuma y'ugo rukino twabonye Dieter Hansi Flick yegeranya abakinyi biwe akaba yagisha bakavugana ku kintu kijanye n'urukino rwagenze imbere ya Rayo Vallecano urabona yuko bari bitegura kuja gukina inkino za Trebe International ariko inyuma yo kugaruka ni ibintu bigaragaza cyane ko abakinyi ba FC Barcelona bahindutse ku rugero runini cyane kanatsinda aho uza kubona na ba Marcus Rashford twavuga ati yuko urugero rwabo rudakwiriye mu mugwi wa FC Barcelona ubona nkaho bako bagageza no kuba bariko baranitora muri systeme y'umugwi wa FC Barcelona avuga ati ni kintu cingenzi cyane kandi cakamaro cyane ku ruhande rwa FC Barcelona kanatsinda aho bono no munsi ku rukino rw'ejo vyasaba ko FC Barcelona itsinda kugira ngo bataza gusigwa amanota maremare canke amanota menshi no mu Real Madrid yego vyarakunze baratsinda urwo rukino no tugarutse kubakira bamwe kuntu bagiye baritwara novuga ati vyabaye ibintu bidasanzwe cyane nyuma yuko tuza kuja kuri detail mu kinyumu umwe novuga ati muri rusange FC Barcelona vyagenze neza ku ruhande rwabo nkuko bari bavyifuza byari ibintu vuga ngo byari ibintu vuga ngo bidasanzwe anashaka abakinyi baba batangwa anashaka bona Houston byari ibintu vuga ngo bidasanzwe urukino no vuga ngo abakinyi batanguye ku mpande z'uko ari zibiri yaba ku ruhande rwa equipe FC Barcelona ko no ruhande kwa equipe no vuga ngo ya Getafe abakinyi batanguye mu kibuga yari ku ruhande rwa equipe Barcelona yanakiriye witwa Migora witwa Joan Garcia nko bisanzwe muri defense witwa Eric Garcia witwa Andre Christensen niwe ari muri defense mu gihe witwa Gilles Kunde kuri kabiri mu gihe witwa Gilles Martin nawe yakarakina no vuga ngo kuri nimero no vuga ngo gatatu Pedro Gonzalez ni witwa Frank de Jong na Daniel Olmo niwe yakora kinagati mu kibuga witwa Rafinha na Robert Lewandowski tutibagi na Ferran Torres niba kintu vuga ngo 11 batanguye ukibona ino liste Houston yabo kibatanguye ugaza gusanga defense Eric Garcia Andre Christensen ugaza gusanga bitwa Gilles Martin ba Daniel Olmo ba Ferran Torres na Robert Lewandowski ukibona ino liste bagira kana Getafe ni ya inshusho canke ni ya imanje ataka ko wiyumvira ucumva no vuga ngo ino liste bakiwe 11 batanguye ku ruhande rwa equipe yitwa FC Barcelona ikintu kimwe nabonye kuri ino liste cyane cyane mbese nagaruka no kuri ino liste ni ikintu nabonye kuri uno mumenyereza Dieter Hansi Flick uno Dieter Hansi Flick numwe mu bamenyereza no vuga ati bamaze kumira akabuye k'abagabo bazi bikenewe mu mugwi wiwe bazi n'ivyo bategeza gukoresha kubera yuko no munsi Dieter bivanye n'umumenyereza deja bivanye na Dieter Hansi Flick umuntu maze kumubona n'uburyo ateguramwe mu mugwi wiwe ni wa mumenyereza buri rukino rwose canke buri umukino wari wo wose buri mukinyi wari wose ashobora kuza gatanguza mu kibuga mba numva mengo hari ukuntu no mugira icizere kuko we ubyiwe afise uburyo aba yaramuteguye canke afise uburyo azigo rukino afise uburyo naba bagiye guhura naba baribo kenshi ni wakunze kuvuga ati ngo abo tugwana nabo ngo turaza baribo ngo sabe inyama n'amaraso uri kurumva umaze kumenya baribo ubuze ukuntu ugwana nabo uri kurumva ikintu kigugora cyane cyane no kutamenya abugiye kugwana nabo rero Dieter Hansi Flick novuga ati numwe mamenyereza azi kwanza ubwa mbere na mbere premièrement kwiga umugwi agiye guhura nawo uburyo ukinamwe n'ukuntu umeze uri kurumva ino Getafe numwe mu migwi novuga ati ugegeje karaba mu nkino zine basa n'abaheruka guhura usanga FC Barcelona nivyo baratsinze inkino nyinshi zishoboka ariko hari inzimwe mu nkino usanga bagiye baranganya n'izindi usanga FC Barcelona giratsinda igitsindo kimwe ugasanga ico gitsindo yagironse mu buryo bugoye cyane bukomeye ni mu gihe FC Barcelona novuga ati iri muri vyabiye yifuza kuronka intsinzi yihakirikare yifuza kuronka intsinzi byoroshe cyane kubera yuko mukeba wayo uno musari imbere abasumba amanota agera kuri abiri rero ku buryo
tentative yose wa FC Barcelona ukuru gatakaza ubundi rukino menya ko Real Madrid ikwenurira kanatsinda no musi abakinyi ba Real Madrid basa nkaho umengo nibisamagwe nka Kylian Mbappe wewe uno munsi ni nk'igisamagwe cibereye aho ni mukinyi bigoye cyane yuko yorangiza iminota 90 atagutsinze ni mukinyi bigoye cyane ko yorangiza iminota 90 ataronse igisindo novuga ati rende bimwe mu bintu Real Madrid uno munsi ibitse ko nk'akarusho kanatsinda biragoye cyane kumva ko Real Madrid ishobora gutakaza urukino rero FC Barcelona tentative yose ishobora kuguta umutakaza urukino uza kwisanga uri mu bihe bigoye cyane uza kwisanga uri hahandi bizo kugora cyane ko ushobora gushikira gufata umugwi wa Real Madrid rero novuga ati Hansi Flick nihoje kuri station ashobora gutanguza yaratanguje umutama Robert Lewandowski nyuma yo kumara igihe kirekire tubona atakatangura mu kibuga nivyo turamunya atangura ku rukino rwa Newcastle rwa UEFA Champions League ariko mu nkino zaheruka muri Ligue wasanga ko atangura umusore nka Ferran Torres kandi kanatsinda no ku munsi w'ejo yaratanguye atanguza na Rafael Diaz rero gutanguza ino atake mu gihe twatumenyereye atake igizwe na Rafinha na Marcus Rashford ndetse na Ferran Torres je nabonye nkaho umengo atanguje ino atake mu kugira ngo hari atake yindi nabonye nk'umenga agomba guha umwanya cyane cyane ngarutse ku mwana nka Rooney Badge kuko yateyinjiye nawe mu nyuma avuye yinjira kuko maze gutanguza Ferran Torres na Robert Lewandowski no musamaze kugaragaza ko urugero rw'iwe rusa nkaho rwasubiye inyuma kenshi tumushinja kubera ko aranakuze hari imyaka witwa Robert Lewandowski kuko Robert Lewandowski twabonye muri season zishika muri 3 ziheze siko ameze uno munsi no ku munsi w'ejo hujije ama occasion menshi buri neza cyane imbasi mikino ya Robert Lewandowski nimwe mu mikino imaze kubinagaragaza ko umusore kumutama akaguvuga sa naho kagabanutse abarundi bavuga ngo ntayiruka itabunda wishaje nibanga urumva rero vyanyeretse yuko hari urufunguruzo kanaka Hansi Flick akagerageza kubaka go kushobora guha umwanya bamwe mu bakinyi biwe harimo na Rooney Badge kubera ko ni Rooney Badge amaze inkinkino zigira kuri zibiri tutako turamona mu kibuga ariko kandi nabonye yuko ngaha akintu kiza gukurikira ni kuza gukuramwo Ferran Torres cyangwa gukuramwo Robert Lewandowski hakinjira Marcus Rashford kugira ngo habe kuko je naharura kwanje kubganje ntarura ko Robert Lewandowski aza gutegeza kuvamwo hamwe na Ferran Torres mukinyi we ntarura ko ashobora kuvamwo yari Rafael Diaz nubwo byagiye guhinduka biza kurangira ari wakuwemo ariko kandi nabona ko mengo haza gukugwamo Ferran Torres ndetse na Robert Lewandowski kugira ngo binzize uno mukinyi Marcus Rashford acaza gukina nko mu point hama Rafinha bamuduze ku ruhande rw'ibubamfu hama Rooney Badge garuke yongera kire ku ruhande rw'iburyo ariko siko vyagenze ni nyuma yo kubona Rafinha cyane yekarakina cyane kuko Rafinha numwe mu bakinyi bamaze kutwereka yuko anyotewe cyane insinzi y'umugwi wa FC Barcelona anyotewe iterambere cyane ry'umugwi wa FC Barcelona anyotewe inyungu z'umugwi wa FC Barcelona gusumba uko yontegwa inyungu z'igiti ciyiwe kuko tuvyisunze nko ku rukino rw'ejo yari umwe mu bakinyi yako kina yitanga cyane ku rugero rwo hejuru kuko uryageje no kurabana ku bizindo bibiri vyagiye kunaboneka hari uruhara rw'iyo rwagiye kubamwo nubwo ata assist yiwe yagiye kubinaboneka yande ahubwo Rafinha mego yatanze oya nta assist yatanze kuko ibitsindo bibiri byatsinzwe n'umugabo Ferran Torres Rafinha afise mu assist ya yitwa Ferran ku mota 34 ahubwo yatanze passes ziwe yatanze pasi ishikira umugabo Daniel Mo acatera gatala aha Ferran Torres kiza kuvamo igitsindo icya kabiri yaratanze passes zivu witwa Daniel nako witwa Ferran Torres Rafinha yaratanze uko igitsindo cya mbere Ferran Torres Daniel muri yatanze passe cya kabiri Rafinha aza gutanga passe Daniel umuntu atagutiye ukabona ko ibitsindo byose bigera kuri bibiri Rafinha harukuna bifisemo uruhara ukabona Rafinha ni wa mukinyi agegeza kuja gusatira kugira ngo nk'iyo ntsinzi canke kugira iyo ntsinzi boneke kwande kwa FC Barcelona kandi akanagerageza kugaruka inyuma kuza kuzibira kugira umupira utaza gushika mu izamu bize kuba danger kuri côté FC Barcelona kana ko Rafinha karitanga mu mande zose zishoboka ari navyo byanatumye tubona uno mugwi wa Getafe bigorana cyane ko baza gusatira umugwi wa FC Barcelona byoroshe ega Getafe yakirakinya ariko ukabona ko mengo hari ibintu bidashitse rikirakina kubera yuko bafise ubwoba bwa Rafinha ubuje kirakinamo umwanya n'umwanya ikindi gitsindo gishobora kugaragara gishobora kuboneka kandi ikintu ushaka gutora nk'ikosa ryakozwe n'umumenyeza Hansi Flick kanatsinda ntizeye neza cyane ntiteze cyane ko ashobora subira gukora ari no kosa no gukura umugabo Rafael Diaz kuko inyuma y'ikugwaho rya Rafael Diaz de Roli twagiye kubona no mu gwa Getafe usa nkaho rero hari ukuntu batoranye hari ukuntu batanguye gukina no mu gwa FC Barcelona kubera yuko hari nguvu kanaka za Rafinha zavuyemo zako ziratuma uno mugwi udakina wisanzuye mu kuduga cyane gusatira umugwi wa FC Barcelona novuga ati ivyo rero biri muri bimwe byagiye kuba binarangura uno rukino tubona urukino rwiza cyane tugarutse ku musore nka Pedri Gonzalez numwe mu bakinyi no munsi ugerageje kuvuga bamiliye bezo no munsi bariho kuri kano kanya Pedri Gonzalez umuzana imbere Teke nubwo ari mu bambere nta wundi wa mbere none washirande ubu kweza muri media
ikindi kintu notora nk'icaka kizoba kibaye kuri football y'umupira w'amaguru nuno musore Pedro Gonzalez kuzorangiza kumbure karere yiwe umupira w'amaguru adatahukanye agashimwe ka Ballon d'Or bivanye n'umupira yakaraduha cyangwa bivanye n'ivyo yakarakora ni ibintu mbona nk'icaka kizoba kibaye kuri football biragoye ariko uri kurumva ni ibintu mbona nk'icaka vraiment je kubganje ni ibintu mbona nk'icaka ariko biragoye Pedro Gonzalez umufise umusa nk'ufise vyose umusa nk'ufise urufunguzo nivyo ufise Pedro Gonzalez bitandukanye n'ufise Kylian Mbappé roti ufise Kylian Mbappé roti uburi wa mukinyi uburi wa mugwi ubuzi ko umwanya n'umwanya igitsindo wura kironka vyanka vyakundi igitsindo cawe ubuzi ko ufise ibitsindo swati ushobora gutsindwa ariko ubuzi neza neza kudashobora gutsindwa kubusa ariko ufise Pedro Gonzalez ubuzi ko intsinzi ibice 80% ubuyifise kuko Pedro Gonzalez ni wa mukinyi kanatsinda ndakunze no kunamubona mu bintu byo kwaka umupira arakunze kuba bikoreramwe cyane ubwaje no kuraba mwaka weze yabaye umukinyi wa mbere mu FC Barcelona yatsi imipira myinshi gusumba abandi bakinyi bose na nuno munsi aragerageza kwa provinga igikorwa ciwe urabona ko ari wa mukinyi n'uburyo bwo kwaka imipira aba adversaire uri kurumva urabona yuko umengo iyo karita arayifise ku rwego rwo hejuru novuga ati rero FC Barcelona mu gihe baba bafise mukinyi nka Pedro Gonzalez hajya hagati mu kibuga na Frenkie de Jong ni imwe mu rufunguruzo ubufise rwo gushobora kuronka intsinzi ubufise icizere c'ibice 80% vy'intsinzi nyuma yaho haragiye kuronka umwana ndavuga Firmino Lopez nawe nyene amazi gihe karavitwaramo neza kanatsinda haranageze igihe ntaguciriyemwo hagati mu kibuga tuza kubona mu witwa Dani Olmo Firmino Lopez wose ari mu kibuga kimwe kuko haragiye no kuharagira gihe wanashaka tuza gusanga witwa kuko mu nyuma hagiye kuba yinjiye witwa Rashford Rashford kuko uravye remplacement zanabaye wanashaka umunsi weje ku bandi wa ikipe FC Barcelona bwana Houston witwa Rashford agiye yinjira ku 56 witwa Rafinha agiye gusohoka witwa Firmino Lopez naza kuba yinjira mu gihe Frank de Jong yinjiye yarasohotse Marcus Sata za kuba yinjira ku 56 binjira rimwe witwa Firmino Lopez Ferratos za gusohoka witwa Roni aza kuba yinjira Pedri naza kuba yinjira ku 56 Ronda Roger aza kuba yinjira ku 56 uvuga ngo hageze igihe muri ekipe yitwa FC Barcelona ku ruhande rumwe ku kote imwe ikirakinamwo uwitwa novuga ngo uno Max Rashford yindi kote nayo ikirakinamwo no mukinyi yitwa nde Roni hama muri def nako muri kuri nimero 9 Robert Lewandowski niba bakiye kuravuga ngo twari kubona uwitwa Robert yasohotse mugabo wa Robert ko turavunye ko ashaka gusohoka niwe yagumye mwabwo barakinisha baragerageza kumukinisha baramuha amapase ariko Robert Lewandowski biranka Robert agatege karagabanutse imyaka yamaze kubina murega hariya ivya Robert Lewandowski burya byari bigoye cyane kubona ko Robert Lewandowski muri okazo zishikaze muri zitatu ko ashaka kuba yamwe n'igitsindo na kimwe ariko ku munsi w'ejo byaranagaragaye byaranabonetse Robert Lewandowski ukabona neza ko aronse mwayo kuronka umupira biranse ko atsinda igitsindo biranse ko atera mu izamu canke naho yabaye offside ukabona ko nyene Robert Lewandowski hari ukuntu nyene umengo yara ingufu ziwe z'ubwitange mu kibuga canke kugwana guca hagati mu bakinyi kugirane bijya ukabona ko ari ibintu byagabanutse kuri Robert Lewandowski uri kurumva novuga ati rero ino FC Barcelona muri rusangi ego nivyo Robert Lewandowski twoshaka kumushinja ko agatiki kagabanutse ariko ni FC Barcelona no munsi ifise ba numero 9 bashika kuri batatu bashaka kuza bagafasha ibyo Robert Lewandowski yokoze bakabikora uno munsi ifise Marcus Rashford nivyo n'umukinyo ku ruhande ariko ashobora kuza kagukina nka numero 9 kuko inguvu arazifise arananyaruka afise ni shoot nabonye witwa Rashford buriya witwa uno mukinyi Roni atarayinjira witwa uno mukinyi yitwa ndavuga Rashford yekera kina kuri nimero 7 kuko witwa Rashford namubona karazunguruka avara mu kibuga yongeje kuri yakote mugabo witwa Ronnie Badger agiye kuba yinjira witwa Rashford naza kwinjira nabonye yinjira apusa yinjira muri defense arano yateye n'ishuti ndavuga ati witwa Rashford vy'ukuri numwe wakintu uvuga ngo mwiza cyane kugeza muri kano kanya erega ugambere na mbere kuva Marcus Rashford havuga itetesi ko agomba kuza mu FC Barcelona je nagize kuvuga ijambo rimwe ndavuga ati Marcus Rashford kurutumuzi ukuntu sanzwe ndamuzi ujya musore Marcus Rashford kuza muri FC Barcelona bivaye n'umumenyereza agiye kwasanga burya ridike washaka kuba umukinyi mwiza ariko bivanye n'ukuntu urugero rwasubiye hasi cyane ugasanga n'umumenyereza ufise so umumenyereza ashobora kugufasha kuduza urugero ega n'umumenyereza afise ubushobozi bwo gushobora kubaka umukinyi akamukomeza akamudugiriza niveau yiwe kaba ku rwego rwo hejuru uri kurumva nundi mumenyereza aba mwiza agizwe mwiza n'abakinya afise uri kurumva ugasanga abo kugira ube mwiza bisaba kuro nk'abakinyi beza bashaka kuza bagatanga za karite zabo atakintu cingenzi do special wewe kubwa ushobora kubongerezamo ikintu cingenzi conye ni kuza kubazana mu entraînement ko bakoresha entraînement bakaza gukina bijya vy'iwabo bazi na bijya by'iwabo bashoboye uri kurumva akaba ari undi mumenyereza avuga ati je nakavanye kunda mubona
ndafise kumushiramo iki kintu ndafise kumwubaka uku nkamutransforma kamera ikindi kintu gikomeye cyane bivanye n'ukuntu ndamuzi rero Marcus Rashford yabaye wa mukinyi mwiza twamonye muri Man U ego nivyo muri Man U vyaragiye birakurikirana bimera nabi yahuye n'abamenyereza babi hariya muri Man U nta bamenyereza bari bahari uhuye na Erik ten Hag ugagenda kwa Bayer Leverkusen bakamwirukana mu gihe twaza yari yabikoze atwara ibikombe abamenyereza badashobora ahura kandi na Ruben Amorim nawe nyene atashoboye gushora kumugarukanira urugero rw'iyo neza biza kurangira bamusoye batanga kumutizatiza ariko Marcus Rashford twasoye kumubona aje ari mu mugwi wa Aston Villa yigaragaza neza ariko nabarara aba ba Asensio Aston Villa yarigaragaje Marcus Rashford uno munsi rero neko navuga iki Marcus Rashford twabonye muri Man U aho mbere na Marcus Rashford kanatsinda twabonye muri Aston Villa muri imisi heze muri UEFA Champions League mu mwaka uheze novuga ati ko ni Marcus Rashford mwiza cyane ashobora kuza gafasha ibintu byinshi muri FC Barcelona rero Marcus Rashford muri izi nkino novuga ati zagiye ziramubera mbi muri FC Barcelona twibuka neza umuhini mushashu uzana amabavu ari muri FC Barcelona mu mugwi ataramenyera neza bisaba yuko agerageza kuri uburyo bwose kugira yitore uriko urumva yitore muri systeme y'abana basore ba FC Barcelona yitore no muri systeme za Hansi Flick kandi bikubiraza musore Hansi Flick yamuha icizere avuga ati wowe musore jangaho ndaguha umwanya gukina ndazi umwanya wawe nzorondera ndazi wowe ukuntu ndakuzi uzotegeza kuza kandi ufise byinshi cyane uzoshobora gufasha no mu FC Barcelona uno Rashford bwana Houston mu nkino nuvuga ngo mazise karakina muri equipe twa FC Barcelona amaze gutanga ndavuga ngo passes zivije kuri zibiri akamaze gutanga n'ibitsindo bibiri nuvuga ngo mu nkino amaze gukina witwa Rashford afite mu ruhara rw'itsindisha kuri bintu ibitsindo bibiri na passes zivije kuri zibiri umukinyi vy'ukuri no munsi twaba ko atari umukinyi mubi n'umukinyi mwiza kuko banashaka umunsi wejo nimba twabonye ataje gutangura mu kibuga hagati na makosa yari yabaye kubera ko uwitwa Rashford yari yacerewe mu mantre babitegura no rukino uwitwa Hansi Flick avuga ati nivyo umaze imisi kurigenza neza umaze imisi uri kuramfasha muri equipe FC Barcelona haba muri Champions League haba muri Liga ati mugabo hano muri equipe FC Barcelona nta mukeza gusumba uwundi umukinyi wari wese afise uruhara rwo gukora udakurikije amategeko yo kugira ngo ukine muri equipe FC Barcelona ngo ukine cyangwa ukore amategeko yayo ntabwo udakurikije urigenza neza rero niyo mpamvu twabonye n'uwitwa Rashford ku munsi wejo yataye ugate vyanagaragaye wanashaka ko n'uwitwa Rashford kuri no munsi ari muri babakino vuga ngo bafise akamaro Houston atas erega Marcus Rashford niwumve erega kanatsinda nibiharuro vyiwe sibibi bwana Mercedes sibibi n'ubundi ku rukino FC Barcelona bakinye na Como bakiniye igikombe ca John Gamp gisa n'ikinshanze mu mutwe urumva yatanze assist uriko urumva uno mukinyi nyene Marcus Rashford La Liga itangura yarahawe umwanya bahura n'umugwi wa Raba n'ivyo akinye iminota 28 nta yakinye urukino rwiwe yarose amanota agera kuri 4 hariya novuga ati rwaba rukino rutagenze neza cyane kuri Marcus Rashford ariko turavuga ati rwaca rukino rwe rwa mbere bizotera bizogenda neza ku rukino rwa Levante burya batanguye bakina kwanza na Mallorca batanguye bakina na Mallorca yarose iminota 21 aronka amanota agera kuri 5 iminota 21 amanota 5 amanota agera kuri 5 umva nawe nyene simabi ku rukino rwa Levante Marcus Rashford nyene iminota 46 hariya aronka amanota agera kuri 5 n'ibice 8 ku rukino rwa Raba Marcus Rashford aronka iminota 28 nyene aronka amanota agera kuri 4 n'ibice 8 aho se novuga ati cari gihe ca Marcus Rashford kugira ngo ase n'uri karitora muri zino systeme za FC Barcelona kuko kanatsinda urano amanota yose ku rukino rwa mbere n'urukino rwa kabiri biragaragara nkaho umengo hari ukuntu yagiye araduza urugero gatoya n'ibice ariko kandi yagiye gusubira hasi gatoya ku rukino rwa Raba kanatsinda Raba yari yanabafasha yari yababujije gukina bya bintu byabo Marcus Rashford nyene inyuma yaho baca baja muri Trade International hariya atumwa ko mu Bwongereza nyuma yo kumagegere kiratekara natumwa ko hariya arakina urukino rwe rwa mbere akina iminota 68 aronka amanota agera kuri 6 n'igice kimwe arakina urukino rwa kabiri yarose yakinye iminota 70 aronka igitsindo rikurumva baragaruka bakina na Valence muri FC Barcelona abenshi bari ku rukino batsinze ibitsindo bigira kuri 6 hariya kubusa Marcus Rashford yakinye iminota 68 yaratanze assist yiwe hariya baje muri UEFA Champions League bakina na Newcastle aronka ibitsindo bigira kuri 2 rero urukino rwa Newcastle wibaze ibitsindo 2 urukino rwa Newcastle niko gwahaye rukino niko gwahaye cize niko gwahaye confiance Marcus Rashford kwigira confiance wenyene kuno munsi bwa bundi byose bishoboka rega ukikura kina wirondera hari kurugira ubwo bati nkakiri kosa kanaka ngaha ndaza kwisanga mu bibazo ndaza kwisanga hari pressure ikirategwa kuri Marcus Rashford mu minsi heze twabonye imyaka byinshi bivuga ati FC Barcelona kira planifia gusubiza Marcus Rashford mu kwa mbere muri Manchester United ari ivyo byose ni ibintu burya na Marcus Rashford ahantu ari bijya ivyo binyamakuru abibona izo nkuru arazisoma ivyo byose biri mu bintu bituma yibaza
eske ko ibintu makuru bimaze kumvuga ko ibi bintu amajambo ameze uku nanje ubwanje ngegeje kuraba ibintu niko ndakora muri FC Barcelona nta kintu nakimwe ndatanga eske muri FC Barcelona muri staff y'umugwi mu burongozi bw'umugwi bamfata gute banyumvira go gute canke abakunzi ba FC Barcelona abafana ba FC Barcelona bamfata gute banyumvira go ivyo byose bigatuma Marcus Rashford ari mu kibuga ataba stable urumva yamaze kononekara psychologiquement uri kurumva yarononekaye muri mu myumvirire mu mitekerereze arakina mu kibuga akavuga ati ngerageza gukora ibishoboka byose kugira sinkora ikosa burya kugwanya ikosa kugwana ntukora ikosa navyo nyine bagutera gukora ikosa wisanga wakoze ikosa wawishyize ko pressure biragutuma wisanga mu ikosa umva n'ivyo ukora byose ni wiyizera cyane ndavuga ati rema Marcus Rashford inyuma yo gutsinda ibitsindo bigira kuri 2 kuri Newcastle byagarukanye icizere muri we byokanye kwizera muri we uno munsi urabona ko imbere ya Getafe Marcus Rashford araza ukabona ko afashe umupira neza ayikaduga umupira ukabona ko afite icizere cyo gukubita ikorosi ukabona ko yamaze kugira icizere cyo gutera mu izamu wibaze Houston witwa Rashford ugeza muri kano kanya muri equipe yitwa FC Barcelona uje kutubwira statistique afise haba mu nkino vuga ngo zitandukanye yaba muri Liga yaba muri Champions League no mu zindi nkino z'ubwayo zitandukanye icambe n'umukinyi w'umwongereza aje muri equipe novuga ngo ataramenyereye batamenye na system wanashaka uravye ivyo Manchester United yakira kina ukaraba Aston Villa yakira kina bya bintu bitandukanye na equipe novuga ngo FC Barcelona ariko araje muri equipe yitwa FC Barcelona ari yadabuta nivyo mu ntanga abantu bareta kuvuga ngo Rashford hari ukuntu umenga kanyerera ku mupira nanje ko ndabivuga biboneka ko umenga witwa Rashford mu rukino rwa FC Barcelona mu ntango wabona mengo nayo karaza rugero rw'iyo gwiza ariko ubivuze neza uravuga ngo yaje atsinda ibitsinishe kuri 2 atsinda ino equipe ya Newcastle ya equipe novuga ngo asanzwe ni na equipe novuga ngo yo mugongeza yaramenyere ko yakine muri Manchester United ntatigenza neza ariko ari na Aston Villa aramenya abakinnyi bahagaze uno munsi uwitwa Rashford akiye novuga ngo akora amakosa n'ivyo gucererwa ntiyaza hakenewe uwitwa ndavuga ngo Hansi Flick nawe aravuga ngo uno munsi reka ndamwicarike ivyo benshi ntabwo abandi bakinnyi novuga ngo kwa Hansi Flick ati nta bakinnyi batete kuri ko aricara ariko witwa kubera gwa rugero rw'iwafise kubera kwa kuna mwizeye yarasoye witwa ndavuga Rafinha yinjiza witwa Rashford atakuba akina kuri nimero 7 agenza neza ariko aza kuba mugarukana kubera ko baciye bahindura poste wa mupoliva bwa poliva ya polivrase yo afise akina nuvuga ngo nimero 7 9 nimero 11 ariko nabonye nimero 11 witwa Rashford mugiha yogumiza kuri rogero mugihe bamuha kano kanya atakuba n'umukinyi nuvuga ngo afashe ikipe se Barcelona rega Marcus Rashford kanatsinda bana Messi Dike ngombye no kudugira aho nyine waruri Marcus Rashford n'umukinyi icari kibuze ni kwigirira icizere wenyine muri we nico kintu yarabuze conyene uno munsi kuva bakina na Newcastle icizere gisa naho cyamaze no kugaruka Marcus Rashford twemenyereza neza n'umukinyi anyaruka n'umukinyi afise inguvu rero afise vyinshi kanatsinda azofasha no mugwa FC Barcelona twemenyereza kandi mwizere kino kintu Marcus Rashford n'umukinyi azofasha mugwa FC Barcelona kandi cyane gose kuko ugambe nambe n'umukinyi afise inguvu n'umukinyi anyaruka uri kurumva kanatsinda abona nizamu uri kurumva ni ibintu rero maze kubona ko nka karite iri muri Marcus Rashford ifise icyo uzofasha cyane no mugwa FC Barcelona rero nubwo ate Marcus Rashford ni imwe mu mpano novuga ati nziza cyane izofasha no mugwa FC Barcelona bagiye no kuba banaronka kanatsinda akina ku ruhande ushaka kumukinisha mu buryo ukamuzana mu bubamfu ndetse no kuri point akanakina kuri nimero 9 akanagufasha ivyo byose rero biri mu bintu ndiko ndaharura ko FC Barcelona nyuma yo kugaragaza canke nyuma ya Robert Lewandowski kugaragaza urugero ko rusa nkaho gwasubiye hasi gatoya bivanye kumure benshi tuvita uko kugwasubiye inyuma kwera imyaka amaze kuba nageramo ufise Marcus Rashford ashobora kugufasha kuri nimero 9 ufise Ferran Torres munyamigisha ngaho kanatsinda ari no mu bihe byiza cyane no munsi ari nyuma Kylian Mbappé no munsi Kylian Mbappé afise ibitsindo 5 muri La Liga nawe Ferran Torres afise ibitsindo bigera kuri 4 urumva numwe mu bakiye amaze kutwereka yuko afise byinshi azofasha no mugwa FC Barcelona ku ruhara rwo gutsinda umwaka uheze twabonye Ferran Torres yeze gukina asubiriye abandi ariko yashitse mu bitsindo bigira kuri 10 hariya nimba nihenze yakose uronse ibitsindo byinshi bisoma na Vinicius Junior yamera mu kibuga nubwo FC Barcelona ku kibazo cyane nimero 9 je kuganje mbona nkaho mengo gisa naho cavuye mu induru ejo Marcus Rashford yinjiye asubira Rafael Diaz je nabitahuye mu buryo bwo kurimurinda no Rafinha ataza kuronka ikarati tugura ko yakora Rafinha yari amaze kuba agira na panique hariya numwe mu bakinya agaragaza ko menga karitanga mu buryo bwose FC Barcelona isinde